Shalom shalom guys, muriko mukurikirana Sanuk TV. Reka ndababwira ikintu kimwe, ingabire yo kuvuza umuziki ni ubushobozi budasanzwe Imana iha bamwe mw'ishengero kugira ngo bashobore gushira hejuru icubahiro cayo. Iyi ni Sanuk TV, jewe ndi Tehanstesi, ushatse unyite Yehoshafati. Inyuma ya kamera turi kumwe na Drizzy. Iki ni kiganiro The Gospel Image, aho dusanzwe tubazanira ingabire zitandukanye ziri muri industry ya gospel aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi dufise umusore adasanzwe afise ingabirano idasanzwe. Mu nkundire nta menshi ngiye kuvuga, mu nkundire tumwakire arabibwirira vyinshi. Nkuko nari nabibabwiye, mu nkundire twakire umutumire wacu. Karibu mzee. Asante sana, merci. Umeze neza? Bo, ndashima umukama, ndameze neza. Vyiza cane. Umunde ndagusabe akantu gato. Bakunzi ba Sanuk TV, reka tumwakire nk'umumizisi. Let's go mzee. Merci. Urakoze cyane mzee. Merci beaucoup. Gira kutubwira amazina yawe. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nedi Nyenimbabazi. Nedi Nyenimbabazi. Ego. Urubatse, uri umusore, uri Encore jeune, ndacari umusore. Umusore ubwiza wa Yesu. Asante sana. Nedi, ndashaka utubwire ikintu kimwe. Ni ryari wamenye ko ufise ingabire yo kuvuza piano nkuko tuvyumvise? Novuga yuko nagiye kudekuva ko mfise ingabire yo kuvuza piano muri 2019 kuko auparavant nari umubatteur navuza batterie hama biranka nyene ndabona yuko atari ibintu by'abandi, then canza kudekuva ko mfise ingabire yo kuvuza piano en 2019 mu mpera zayo. Wow. Umaze kumenya ko ufise ingabire yo kuvuza piano, ni kihe kintu wakoze? Maze kumenya yuko mfise ingabire yo kuvuza piano, then acha ntangura kuyagiza, ndatangura kuza ndakora gose kugira ngo ntibiherere nyene kubimenya, ariko ndabimenya hama ndabimeta neza. Urakoze cyane. Ndagusavye bakunzi ba Sanuk TV mudukurikire, kandi nimba utarakora subscribe, genda ukore subscribe, like, share na comment. Let's go. Akandi kantu gatonya mzee. Nedi, ibintu uvuza ubikura? Bo, ndafise abahora bafasha hama kandi bimwe bimwe nkaraba ku ma YouTube. Byumvikana ko Nedi urakora cyane. Vraiment ndafata umwanya wo gutravailler. Utubwira mu Burundi ninde mu pianiste uvuga ati jewe nka Nedi uyu mu pianiste ndamwemera? Uwo nemera nka jewe arahari, ni nawe mu inspirateur wanje yitwa Highdoy, ni ntetereza akaba avuza no muri Charles Band, ego mu muziki ya shooter. Hanze? Bo, hanze harahari benshi, abo dukurikirana ari benshi, ba Peter Buka, ba Johan Kim, ba Warren, Piano Pig, benshi nyene barahari. Okay, ariko Nedi ndashaka ngo utubwire n'ahandi ngo abamizise muragara. Sindavyibaza. Bo, nimwe bavuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango, ariko si bose. Sinovuga ko badahari, ariko si bose. Yego. Okay, mbega we iyo wumvise iryo jambo, kuko turazi ko mu bisanzwe abamizishe n'abakozi b'Imana, nikimenyamenya igihe isandugu y'isezerano
bayigarukana mu bwoko bw'Imana muri Israeli, batumye ko abaririmbyi n'abamiziki nibo bagiye kuyigarukana. None ndashaka utubwire, iswe iyo wumvise biriko biravugwa ko abamiziki bagara, hari abamiziki bagara, uvyakira gute? Wumva niyo niryo bakwe mwagiriye ryo kugarukana isanduku y'isezerano? Novuga yuko ntibingwa neza, vraiment ntibingwa neza, ariko nyene kubera ko bivugwa ntaco mfise cyo guhindura. Kimwe gusa ntibingwa neza kuko nka Jordan nk'umuntu ambwira ko ngara, ego ico ndacyanka gose, n'abagenzi banje benshi barabizi. Ego n'abapastori tukiri kuri iyo sije gatonya, n'abapastori kenshi bakunda kubidogera ko mugara, ego ushobora kubutagara. Ndagusavye ubwire akajambo ubwiye basi abajene muri rusange bafise ingabire yo kuvuza ivyuma, piano ni gitari n'ibindi, ubabwira akajambo kamwe ko kubahanura nk'umu brother wawe. Nk'ikintu nababwira nko kubahanura, musanzwe afite tara yose iva ku Mana. Rero dukwiye kuyikoresha kugira ngo duheshe icubahiro Imana. Mu guhesha icubahiro Imana naho bica bisaba kwicisha bugufi, kuko na Yesu yaremeye aricisha bugufi, avukira hato hategezwa kuvukira, ariko kubera ko kwicisha bugufi kwiyo yaremeye arahavukira. Rero turakwiye kwicisha bugufi tukamenya ko byose biva ku Mana. Ushobora kubigara ko mugabo akanya n'akanya ugasanga bigupfanya kubusa. Rero no bahanura yuko ibintu byo kugara ku bantu babikora surtout abo byikahusha kubera ko ntaho bizobageza, ego atari kubicira kariyeri yabo. Urakoze cyane, nizere ko impanuro guys murayumvisha. Ndashaka utubwire noneho Nedi nihe migambi afise muri kazoza kuri iki gikorwa sanzwe akora civuza ry'umuziki. For the first, vraiment umugambi irahari, ariko sinibaza ko nobavanda ivuga yose. Kimwe gusa irahari, mbazo bibona petit à petit uko bihe bizogenda biraza, ariko vraiment ndifuza ko kuzoshika ku rugezo nanje nkagira abo mfashije byitwa yuko nanje harabona afashije. Urumva ukona ko kugira ngo bize byorohe urana gufasha ahana hariya bishobora kugorana, bishaka ko hazoshingikiye. Rero ndifuza ko mu misi iza iri imbere Imana bidufashijemwo, ndagomba nanje kuzogira ikintu cyo kugira ngo bakunzi ba Sanlock TV, nizere ko mwumvise umutumire wacu impanuro ahaye abamizisye muri rusange, ko nawe asanzwe ari umumizisye. Nedi, noneho ndashaka utuvugiriza akantu gato. Hari abamizisye watubwiye ukurikirana abo hanze, basinzi ba MacBook n'abandi, ndagusabye utugirire Peter Book, sorry, ndagusabye utugirire abakuzi ba Sanlock TV, ubavugiriza akantu gatonya muri bajya bamizisi watubwiye, kugira ngo vyukuri bumve ko ingabire yawe siyo gutomboza, kandi bumve ko ukora vyukuri. Imana iguhezagire cyane. Merci beaucoup. Mzee, ndagusabye na uzonyigishe piano. Karibu vraiment imiryango iruguruye mu mwanya wawe wonyene. Urakoze cyane. Hajya Nedi asanzwe yigisha nyene piano, afite abantu yigisha kwa ntibabuze, barahari vraiment abo nigisha barahari. Okay, urakoze cyane. Nedi, turashaka kutubwire Nedi ni kihe kintu kimushavuza? Ibintu bishavuza, turavuga ku kintu cyo kugara. Vraiment ndashavuzwe rwose n'umuntu ahamagaye ko ngara. Birambabaza, abagenzi banje barabizi dukunda kugendana, kubera ko iyo mpamvu ntayo mfise je sinigera ngara. Rero iyo ubinyatuye kuko nzi ko kenshi ikintu gumucatura ku muntu kica kimukorera, rero sinkunda umuntu abimpamagara, birambabaza. Okay, Nedi, ni kihe kintu kimunezera cyane mu buzima? Piano, umuziki. Antuka umuziki ni ikintu cyambere kinezera, kuko jewe ndashobora guheba kurya ndiko ndavuza piano gusa. Kweli? Ego, mwira barabizi, akunza kumamagara ingo dufungure,
mugabo iyo bagize imana mbi ndiko ndavuza piano akenshi sinkunda no kwitaba nze imana iguhezagire cyane Amen. Jambo ry'Imana yavuga ngo izohezagira imirimo y'intoke zacu antuka imana ihezagire ibi bikorwa ukora Nedi. ndakiriye Ego hama turashaka utubwire abakunzi ba Sanuk TV bavyumve babitahure ni kihe gikorwa Nedi amaze gukora kikamushimisha cyane gose muri ibi bikorwa asanzwe akora byivuza ry'umuziki. Igikorwa amaze gukora nko mu event cyane nko mu evenement twumve cyo kintu kumenga cyongora gutahura ntacyo tubwire evenement imwe wavugije nawe ukavuga ati by'ukuri wow ndumva nyene ubwiza bw'Imana ni bwinshi gose ndumva ndaryohewe evenement imwe gusa ni nyinshi ni nyinshi kubera ko je akesha evenement zose tujamwo ngo tuba twagerageje kwitegura nyene rero zirahari ariko sinovuga ngo ndabikora ngo hama ngo binezereje mbo musanzwe ikintu kugira ngo ubone yuko cagize cabaye neza na feedback z'abantu ibyo abantu bakubwira rero akenshi ndakunze kuwumva abantu ba appreciate vraiment donc ubikora neza hama ndamaze kuja kuvugiza kuri Brazil aho hamwe ntashimye kuvuga aho hepfo hama byari rya mbere mbonye ndiko ndavuza abantu bakaza bakampa amahera ego urumva ivyo byarashitse bakaguhezagira yes bakamezagira urumva bica bigaragaza iyindi image ni kuvuga ngo hari ikintu banyumvisemo canke bambonyemo ego okay niye evenement wakoze ukumva nturyohewe evenement nakoze nkumva nsingohewe oya sinobivuga kubera ko harabo usanga bitaguye neza okay Nedi dusa nabarangiza ngira nsabire abakunzi ba Sanuk TV ndabasabire ikintu kimwe akaririmbo kambe watanguye kwigira ko kuvuza piano bakunzi ba Sanuk TV akatuvugirize mukumve kambere watanguye kwigirako Sha kumenga nanibuka akaririmbo kambere ego bo barakuze kutwigisha kubera ko nito karirimbo akenshi bakunze kutangurira ko kwa gafite amakora ari sehemu bakunzi ba Sanuk TV iyi yari The Gospel Image umutumire wacu yari Nedi naho kuri kamera twari kumwe na Drizzy.